chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Kaze turabandanya Serie yacu ya Texte sans contexte et un prétexte. Nkuko muje kumviriza aho karirimbo nkuko tuza kavugamwe amajambo dusanga mu gice cya kabiri Petero yanditse igice cya mbere ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4 havuga ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose. Uretse ko ijambo kubaha Imana vyose hariho barisobanura ukunda ko tuza kurigarukako kuko ubushobozi bwayo bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheshwa no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Reka amajambo nyene tuyarabe mu gifaransa kugira ngo bitworohere gutahura icuye umwanditsi ariko aravuga ngo comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre vertu et qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Umurongo wa 4 havuga ngo ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akabura rugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika muva mu iborero byazanywe mu isi no kwifuza, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Iyi niyo mirongo tuza guteberako ahanini tugerageza kuraba ico bisobanurwa guhamagarirwa l'excellence. Le mot excellence niyo ikoreshwa cyane kuri uyu murongo nkuko muri yavuze ati we are the chosen generation duhamagariwe to show forth His excellence, tuhamagariwe guserura son excellence. Turaza kuvuga ku jambo excellence rikoreshwa muri uyu murongo kandi muri imvira abantu bavuga ati all that requires for life God has given me, tout ce qui contribue à la vie ariko acabongera ko et à la piété Imana yaramaze kubimpeza. Ku murongo wa 4 bacha tubwira ingene Imana yabiduhaye nuko par ses promesses il nous a rendu participants à sa nature divine. Tugaruka ico bisobanurwa être rendu participant à la nature divine, ico bisobanurwa nico bidosobanurwa hama tubone kurangiriza ku mirongo iri munsi ivuga amavertu atandukanye. Kaze muri weekly bread. Nkuko musanzwe mubizi umurongo utegeza gutahurirwa mu ntumbero ya mbere ico gitabo ukuwemwo candikiwe. Tugereza rero gutahura mbega aya majambo Petero avuga hano afitaniye isano iyahe n'intumbero nyamukuru y'ikicete cyose. Twibuke yuko Petero yako yandikira abakristo batandukanye basabagiriye mu butegetsi bw'abantu bakumbure cyane muri Asie Mineure, Turquie actuelle, ariko rabandikira ayo mashengero atandukanye yari ko raca mu bihe bidasanzwe vyihamwa kubw'ubutumwa bwiza nibo atangura yandikira kandi mu kubandikira afise intumbero imwe nyamukuru no kubabwira yuko ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu bushobora kuduhindura kandi bukatubera nk'inkomezi zidushoboza kubaho tugororotse no mu gihe ca opposition no mu gihe ca persecution. Musanzwe muzi yuko ivyete vya Petero cyane vyandikirwa amashengero atandukanye asabagiye mu butegetsi bw'abaroma ariko raca muri opposition ariko raca ma persecution. Iki niyo ntumbero nyamukuru ya Petero nuko bwira ati mwibuke yuko ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu bwatubereye nk'inkomezi ziduhindura ku buryo izo nkomezi zikorera muri twebwe ziduhereza ubuzima bugororotse kandi ubwo buzima bugororotse bugaseruka no mu gihe ca persecution no mu gihe ca opposition. Nguke kandi yuko intumbero ya kabiri Petero afise niyo kugwanya inyigisho z'ibinyoma. Ikicete ca kabiri gisanzwe kizwi nk'icete Petero avuga ku bijanye n'inyigisho z'ibinyoma. Ikicete gisa n'icete ca Yuda naco nyine kigarukana ibijanye n'inyigisho z'ibinyoma.
ariko mwibuke kandi ibijyanye n'inyigisho z'ibinyoma ntibitandukanye na ya ntumbero ya mbere afise yo kubabwira ingene ubu twaguriwe muri Kristo Yesu butweza bukadutunganya kandi bukatubera nk'inkomezi zishoboza kubaho tugororotse. Kubera iki kibazo kijanye no kugororoka no kubaho dutunganye ni ikibazo gikomeye gose cyane. Ku ruhande rumwe hari igihe opposition, hari igihe kugwanywa aho turi bishobora gutuma duhesha kubijanye no kubana yatunezereza Imana. Ariko kurundi rugezo, kurundi ruhande inyigisho z'ibinyoma ziba zifise umugera muri zo. Izo nyigisho z'ibinyoma zigatuma umuntu zugurira imiryango icaha muri twebwe. Rero novuga yuko no mu kuvuga inyigisho z'ibinyoma Petero afise intumbero igamije kwibutsa abantu ibijanye n'ubuzima bugororotse. Mu by'ukuri inyigisho z'ibinyoma si problème théologique gusa, c'est aussi un problème moral. Si ngorane y'abantu bigisha bitari vyo. Ariko kandi igihe Petero na Paulo bagwara inyigisho z'ibinyoma nuko bari bazi ko mu nyigisho z'ibinyoma haba hibitse umuryango wugururira ivyaha bitandukanye. Nk'abantu bigisha inyigisho z'ibinyoma basanzwe bazi nk'abantu yuko izo nyigisho z'ibinyoma batanga zaca zugururira umuryango ivyaha bitandukanye. Nk'akarero ca kabiri ku murongo wa kabiri havuga ngo kandi ingeso zabo, ariko aravuga ivyo bita abavugishwa n'Imana. Ca kabiri avuga ngo kandi ingeso zabo z'isoni nke benshi bazozikurikira, kubw'ivyo inzira y'ukuri bazoyitukisha. Murongo wa gatatu, kandi ukwifuza inyungu kwabo kuzobatera kunguka kuri mwebwe bababwiye amajambo y'amaremano. Gucirwa kwiteka kwabo uhereye kera ntiguteba, no guhona kwabo ntiguhunyiza. Ku murongo wa 14 arabandanya avuga ibijanye naho gisho binyoma ingene bameze ngo amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ivyaha, basukasuka imitima idashikamye, bafise imitima yamogoreye kwifuza inyungu, nibo bana bibivume. Ubona yuko hano Petero agerageza kujanisha ikibazo ca moralite, ikibazo kijanye no kugororoka, akijanisha n'inyigisho z'ibinyoma zatanga umwidegemvyo udasanzwe kubijanye n'icaha. Murabona ko n'ivyingisho z'ibinyoma bigaruka muri ya teme afise yo kwerekana ingene ubuntu bwa Kristo bukorera muri twego bukatweza bukadutunganya kandi bukatubera inkomezi dushoboza kubaho tugorotse imbere y'ibibazo vya persecution canke hagati y'inyigisho z'ibinyoma. Tava tugaruka rero ico Petero avuze rero muri uyu murongo wa gatatu n'umurongo wa kane. Kazi kuko ubushobozi bwayo bw'ubumana bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso nziza. Iri jambo ingeso nziza mu yandi maversion bararisobanura l'excellence. Ari niyo mpamvu dukunda kurikisha tuvuga ati Imana yaduhamagariye l'excellence, kandi yaduhamagariye tout ce qui contribue à la vie, all that requires for life, ibigize ubuzima vyose yarabiduhaye muri Kristo Yesu. Kuri murongo wa gatatu ngira murabona yuko mu Kirundi baci bafata ijambo excellence ryo ku murongo wa gatatu barisobanura ingeso nziza, ariko muri Bibiliya y'Icongereza hari igihe usanga bashizeho lomo excellence mu kibanza cya rino jambo ingeso nziza. Hari impamvu rero abadusobanura Bibiliya y'Ikirundi baratahura yuko iri jambo excellence mu Kigiriki ntirisobanurwa ama accomplissement professionnel, ntibisobanurwa indoto umuntu yashitse ko mu buzima bwiwe ibintu bidasanzwe yakoze. Oya, iri jambo excellence ni jambo ry'Igiriki risobanurwa arete. Iri jambo ryatangiye gukoreshwa n'abakristo, abafilosofi b'abastoicien b'Abagiriki bari basanzwe abantu banibabaza gose cyane kugira ngo bagire ingeso nziza. Barikoresha no mu Bagiriki hose ni jambo excellence arete, ni jambo bakoresha bashaka kuvuga la somme totale des qualités de caractère, des qualités morales. Nta hamwe iri jambo excellence ryakoreshwa rivuga ibijanye n'ama-accomplissement n'ibintu dukora. Misi yose Abagiriki barikoresha arete, bariko baravuga ibijanye na tout ce qui constitue la somme totale ya caractère y'umuntu. Rero kubera Paulo ashaka kutubwira potentiel dufise muri Kristo Yesu idushoboza tugira ko tugira les forces de caractère, niyo ntumbero afise kutubwira ati mwibuke yuko muri Kristo Yesu twahawe ibiduhereza ubuzima
iri jambo ubuzima ntabwo ari bisobanurwa ubuzima bwiza buteye imbere, bisobanurwa la vie spirituelle. Ahava bivuga ku murongo wa 4 ingene twabaye régénéré tukaba rendu participant à la nature divine. Iyi vie avuga ku murongo wa 3 ni vie avuga ku murongo wa 4 ni kameremere k'Imana gahindura kameremere kacu kaganjwe n'icaha tukaba rendu participant à la nature divine. Turazagaruka kuri iryo jambo, ariko doze deja hakiri kare reka tuvuge yuko le mot excellence hano muri contexte eka no muri contexte y'ingene iryo jambo ryakoreshwa mu bagiriki risobanurwa la somme totale de qualité du caractère. Nashaka kugaruka hano hantu mvuge yuko mu vy'ukuri muri Kristo Yesu nous avons un potentiel d'avoir un caractère qui reflète Dieu. Nous avons un potentiel muri Kristo Yesu d'avoir umutima ushushanijwe n'uwa Kristo. Muri Kristo Yesu mutumaze kuvuga ubwa kare turafise un potentiel igene du conforma à l'image de Christ sur le plan moral. Ivyo Paulo yifuza kubabwira yuko ari ibintu bidasanzwe twahawe nk'igabire. Ku murongo wa 4 acavuga yuko ivyo twabihawe kubw'amasezerano adasanzwe, par les promesses zidasanzwe. Izo promesses avuga ku murongo wa 4 ngo zatumye tuba rendu participant à la nature divine. Izo promesses ni izaha avuga ntazitebera ko ngaha anye mugabo zifatanye na régénération, zifatanye no kuvuka ubwa kabiri. Ezekiel 36:26 nzobahereza impwemu nsha, nzobahereza umutima mushasha, nzobakuraho umutima ukomana nk'ibuye ndabahereza umutima woroshe nk'inyama. Ni y'amasezerano Yesu avuga imbere ko asubira mwije bwa ati nzubarungikira mwemuyera uwo niyaza azobashoboza ibi nibi. Alors izo promesses nizo bariko ravuga kuyu murongo wa 4 yuko par ces promesses twaciye tuba rendu participant à la nature divine. Ubwambere c'est la promesse d'être habité par le Saint-Esprit, d'être régénéré par le Saint-Esprit, d'avoir la présence de la Trinité imbere muri twebwe. Ivyo n'amasezerano twahawe kandi nta kintu kiyasumba. Igatwe turavuga les promesses rero tukatwe turavuga ibindi bintu Imana atubwiye ntibijanye ni contexte kubera iyi contexte janye n'ama promesses duhabwa afatanye na régénération, afatanye no guhabwa akameremere gashasha muri Kristo Yesu. Imana ihaga icubahiro. Turabandanya rero aca tuhanda participant à la nature divine. Benda ndushobora kugororokera Imana igihe bitahereye ibwina mutima. Ndazi ko abantu bagerageza kugira utu effort moral, bagerageza kugororoka, bagerageza kwa juste ubuzima bwabo ukunakuriya. Mugabo pour Paul imbere yuko avuga ama vertu ko ava yasita musi ukwihangana urukundo gukunda benda atari bindi nk'ivyo, atangura kuvuga aho bihera ni guhabwa kameremere gashasha kavuye ku Mana. Ariko niri jambo cyo gusangira Imana kameremere hari gihe rikoreshwa nabi birenze urugero. Iri jambo nirisaba ko duhinduka Imana, nisobanurwa yuko twebwe cyo duhinduka utumana. Ntabwo ari yo ntumbero na gatoyi ya Paulo. Wanashaka ijambo ry'igiriki akoresha ya participant gusangira kameremere n'Imana ni koinonos. Si jambo risobanurwa yuko kimwe gitakarira mu kindi, ni jambo risobanurwa ubusabane. Kubwo gusabana n'Imana tugenda twandukizwa ukwisa. Bakoje jambo rya koinonos, murabizi ko koinonia yo jambo riba traduit nka fellowship nka communion mu Gifaransa. Rero yavuga ngo participant bashaka ku jambo koinonos rivuye muri koinonia. Kubwo kunywana n'Imana, kubwo kunywana murabona ni gushushanywa n'Imana bivuye muri communion, kubera twabaye habité par le Saint-Esprit, kubera mwemu yaje kuba muri twebwe. Ivyo vyaciye bihindura kameremere kacu gatangura gushushanywa n'Imana. Ariko twe ntutakarira muri ubwo bumana ku buryo hatabaho itandukanye hagati ya jewe n'Imana. Ntabwo bifise iyo ntumbero na gatoyi. Niyo mpamvu jambo rikoneshwa hano rya participant ryo gusangira, bakoresha jambo rya koinonos. Aho rero musi rero Paulo acavuga ati rero twamaze gusangira kameremere n'Imana, ko twamaze guhabwa kameremere gashushanijwe n'ukwera kw'Imana. Raba ibica bikurikira. Musi rero acavuga ibica bikurikira, avuga ati kubw'ivyo vyabaye hejuru mu 5 ubwanyu mushiruka umwete wose, ukwizera kwanyu mukongere ko ingeso nziza muzongere ko ubwenge mugongere ko kwirinda, ukwiringa mukongere ko ukwihangana mukongere ko kubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ko gukunda bene ndata, ukunda bene ndata mukongere ko urukundo. Ibi ashaka ku murongo wa 5 wa 6 no murongo w'indwi ya excellence morale. Duhamagarirwa atatangura kuvuga ibiyigize, avuga ati kubwo kuvuko bwa kabiri duhabwa urufatiro rudasanzwe ruzodushoboza kugenda dushushanya na Kristo moralement. Ati kandi ivyo bigenda bigwira ni ya somme, kuko l'excellence morale saka verti kamwe kari déconnecté na kandi ningene
tout ce qui constitue notre caractère biri harmonisé ari kintu kimwe ari ivyo bitugize akitangura kubivuga ko ibiro bintu vyose bikwegana ntavuga ko developa kimwe mu nyuma tukadevelopa ikindi aya majambo ngo muvyongereko bisobanura ko vertu imwe ihamagara iyindi ntibikunda ko umuntu agiri adafise iyindi niyo mpamvu excellence isobanurwa la somme apana juste quelques vertus l'excellence morale ninge na mavertu yose afatanye ko imwe uyibayemo itegezwa kwimplika iyindi avuga ati umuntu yamaze guhabwa kamere gashaka avuye ku Mana ikintu cyambere kimuranga ni ibiro bintu byose ariko aravuga muri iyi mirongo ashaka kubaza nimba dukoresheje ijambo excellence muri contexte y'iyo ndirimbo abasanzwe bazi iyo ndirimbo twatanguriye ko na clip yayo clip video yayo irasobanurwa icuye umwanditsi w'iyo ndirimbo yari kurageza gutahura muri iyi mirongo yerekana promotion zo ku kazi n'ibindi bitandukanye abasanzwe bazi iyo clip ariko sico Paul Peter kuravuga kubijanye na excellence na arete aheje kubivuga ku 5 wa 6 n'umurongo w'indwi yuko ivyo onye byo twahamagariwe kandi twabihamagariwe muri Kristo Yesu kandi turafise potentiel yuko bikura muri twebwe kubera twahawe akameremere gatunganye kavuye kuri yo cagehe ishitse amasezerano yayo yo kurungika mpemu yera mu mitima yacu ntutinye mwabusho butumwe ko data bimuhimbara kuba ubwami indwi nziza